hari nini isoburundi itwibuna basiti amajambere batononera umutekano icyo twifurije sakamba Burundi sagamba Burundi sagamba Burundi. Wanda ingonda kuriri ingo wanda ingo tuyage iyo iriwe nakubonye amasaja Gachamfatina Kaguriba Mutimuru Tumutuma Kariya Ne doutez pas, c'est la radio CDO émettant sur la fréquence 105.7 MHz. Radio CDO akazi n'akazi n'umwanya wo gukurikira incamake y'amakuru. Radio CDO akazi n'akazi. Kuri mikro muri kumwe na Dorothée Bigirimana, Yves Nifasha akaba ari we ari mu buhinga bw'ivyuma. Ndabaramukije ndabaha ikaze mwebwe mwese muduteza abiri. Imfashanyo igizwe n'ibiro 200 by'umuceri, imifuko 6 y'ifumbire hamwe n'amasuka 25 yarashikirijwe kuri wa gatandatu ishirahamwe Mukenyezi Inkingi y'urugo ryo muri zone Kinama, itanzwe n'ishirahamwe ry'abamenyesha makuru b'abakenyezi AFJ mu mfunyapfunyo y'ururimi rw'igifaransa mu ntumbero yo kurisahiriza mu bikorwa vyiza rikora. N'ishirahamwe rigizwe n'abakenyezi 25. Iryo shirahamwe nk'uko Adera Irankunda arirongoye yabishikirije mu bikorwa giyemeje, ahanini hakaba harimwo ugufasha mu bikorwa, akaba ari ugufasha abantu aho nikora bo mu kibano. N'ishirahamwe rirumije imyaka 12 rikora, rikaba rero rimaze kurangura ibitari bike. Muri uko gufasha abantu aho nikora, mu kwezi kw'icenda bama bagurira amakaye abana babo batishoboye, bakarihira ibitaro abo vyagoye kubiriha, eka bagafasha ababitura bose kuko barafise n'ibiro bakoreramwo. Ivyo navyo kugira babishikeko ngo bararima umuceri mu mirima baja barakota ku muzinda,
bakorora n'inkwavu. Adera Irankunda akavuga ko hamwe boja bararonka ababafata mu mugongo benshi borangura imigambi itari mike. Mukuru wa zone Kinama Aster Niyokwizera yari yishikiye gushigikira ayo mashirahamwe, yarashingiye intahe iryo shirahamwe Mukenyezi Inkingi y'Urugo kuko rifasha cane mu gushigikira abatishoboye. Arashima ndetse ko rimwe na rimwe rifashanya n'abajejwe intwaro muri ivyo bikorwa biteza imbere ikibano. Nayo Francine Ndiho kubwayo arongoye ishirahamwe ry'abamenyesha makuru b'abakenyezi AFJO yarakeje iryo shirahamwe Mukenyezi Inkingi y'Urugo kuri ivyo bikorwa rikora, ashikiriza ko baje kubatera intege nuko bashimye kubasahiriza mu by'uburimyi bijukiye kugira ngo bagwize umwimbu. Twamenyesha ko ico gikorwa catunganijwe mu ntumbero yo bahimbariza hamwe umunsi wahariwe umukenyezi wama uhimbazwa mu kwezi kwa Ntwarante. Kubanza kumenyereza akazi imbere yuko vyemezwa ko umuganga agashoboye, gutegeka umuganga wese yize mu mahanga kubanza kwimenyereza canke gukurikirana inyigisho zo gukarisha ubwenge mu mezi ari hagati ya 6 na 12 imbere yo kurozwa uburenganzira bwo kuvura, hamwe no gusohora urupapuro ruha umuganga uburenganzira bwo kuvura uko umwaka utashe, ni bimwe mu bishasha biri mu nteguro y'itegeko risubiramwo itegeko nimero 100/187 ryo kuwa 4 Ruheshi umwaka w'1974 rishiraho rikongera rigatunganya urwego rw'abaganga mu Burundi. Ivyo vyashikirijwe na Jerome Niyonzima, umuvugizi wa leta akaba n'umunyamabanga mukuru wayo, mu gihe ariko ashikiriza icegeranyo c'ivyavuye mu nama nshikiranganji yakoranye mu ndwi iheze. Jerome Niyonzima avuga ko ivyo vyashizwemwo bitewe n'uko hari amategeko akeneye gukosorwa mu ntumbero yo gukuraho utunenge turi mu bijanye n'amategeko hamwe n'akarangamutima mu gisata c'ubuvuzi, kuko ngo itegeko rigenga abaganga rimaze imyaka 50 mu gihe amategeko y'igihugu yoyo yagiye aratera imbere. Jerome Niyonzima amenyesha ko urwo rwego rw'abaganga rujeje gukingira abantu muri rusangi na cane cane abarugize kuri ico cose coza kibangamira ubuzima bw'abantu, haba mu gusuzuma ubumenyi n'akarangamutima ku bagize urwo rwego, gukurikirana hafi no gutunganya ingene umwuga ukorwa, gukurikirana inyifato y'abaganga ku kazi, guteza imbere umwuga wo kuvura no gusuzuma ko atabakora uwo mwuga bidaciye mu mategeko canke abiha ububasha bwo gukora uwo mwuga batawigiye. Bijanye n'inkino, duhere ku myiteguro y'umugwi nserukiragihugu Burundi ntamba mu rugamba yo kwitegurira urukino rwa nyuma rwo kurondera igikombe c'isi cyo mu mwaka uza ribandanya. Urukino rukaba rutegekanijwe kuri uyu wa kabiri igenekezo rya 25 Ntwarante igihe c'isaha 3 z'ijoro mu rukino ruri hagati y'u Burundi na Seychelles mwihiganwa ry'abigeme Limited Women's League. Mu mpera z'indwi naryo bari bageze ku ndwi ya 12. Top Girls Academy ikaba yatsinze Mayika 3-1, Arena Star itsinda Inyange FC 2-1, Bon Avenir FC itsinda Kazoza Keza 2-0, Intwarikazi batsinda PVP Buyenzi 3-0. No mu cicaro ca kabiri ku ruhande rw'abigeme hano mu Burundi barakinye indwi igira 6, aho Ubuntu Women batsinze Aigle Noir 4-0, Akeza FC itsinda Kirundo Queens 2-0, Sezerano FC itsinda Smart Queens 4-1, Gitega FC inganya na Etoile du Matin 0-0, Le Lion FC itsinda Panther Village Queens 3-2. Mu nkino zo ku mugabane wa Afrika nazo kuri w'Imana hakinywe inkino zibiri zo kurondera itike ry'igikombe c'isi cyo mu mwaka wa 2026, aho Eswatini yanganije na Maurice 3-0, Gabon itsinda Kenya 2-1. Mu nkino nazo zitegekanijwe kuri uyu wa kabiri kuri uwo mugabane wa Afrika nyene
hari iziri hagati ya Cote d'Ivoire na Gambia, Tunisia na Malawi, Ethiopia na Djibouti, Madagascar na Ghana, Guinea Bissau na Burkina Faso. Ku mugabane wa Buraya naho kuri w'Imana hakinywe urukino rwo kwishura mu higanwa Ligue des Nations. Portugal ikaba yatsinze Denmark 5-2, Ubufaransa butsinda Croatie 2-0, Espagne inganya na Pays-Bas 3-2, Espagne itsinda penalty 5-4 za Pays-Bas, Allemagne nayo inganya n'Ubutaliyano 3-2. Naho duje turangiriza ino ncamake y'amakuru. Dorothée Bigirimana nariko ndabashikiriza, kandi bashimiye mwebwe mwese abashoboye kudutega yompi. Nshimira na Yves Nifasha yatumye amajwi abashikira neza. Iyi radio irashitse, ni radio CDO, akazi n'akazi. Iradiyo mwari munyotewe mwifuje kuva kera. Radio CDO, akazi n'akazi, la voix du développement. Mudusanga ku murongo wa megahertz 105 n'ibicindwi, tugasamiranira mu gihugu c'u Burundi. Turaje tuzanye kabije kadasanzwe ko kubafasha ingene mwirukana ubukene mu kwiteza mbere ridakubira kandi rirama. Radio CDO, akazi n'akazi, niyo radio igiye kubashikiriza ibiganiro by'akanovera kandi bigisha uko mwotera imbere mu buryo bwose. Burumbire Radio CDO, akazi n'akazi, iradio yanyu, iradio yacu. Ravi d'être avec vous, chers auditrices et auditeurs de la radio CDO Akazi n'akazi. C'est le moment de suivre le bulletin d'information en langue française. Radio CDO, akazi n'akazi. David Ndaïze, je suis dans la présentation de ce bulletin d'information et Yves Nifasha assure. Une aide faite de 200 kg de fertilisants organominéraux ainsi que 25 EU a été octroyée ce samedi par l'association des femmes journalistes à l'endroit de l'association Mukenyezi Ngirugo de la zone Kinama. C'était dans le cadre de l'appui dans ces activités. Selon Adere Ilankunda, présidente de cette association, cette dernière est composée de 25 membres et s'est chargée de venir en aider aux vulnérables du voisinage. Après 12 ans d'existence, cette association a déjà réalisé beaucoup de choses. Dans cette même optique de venir en aide aux personnes vulnérables, cette association octroie des cahiers aux élèves lors de la rentrée scolaire et les paie des factures pour les malades qui ont connu des difficultés de s'acquitter des factures de soins, ainsi que de ceux qui viennent les contacter pour ceci ou cela. Et pour arriver à tout cela, il cultive du riz dans les chats Kililou al-Muzinda, sans oublier d'élever les lapins. Adela Nkunda fait savoir que leur association pourrait réaliser pas de mal de projet une fois qu'elle ait des partenaires. Quant à Francine Ndiokugayo, présidente de la FJO, elle a remercié cette association pour ses travaux de développer le bon voisinage, tout en indiquant que la FJO est venue s'appuyer surtout dans le volet agricole. Il est à noter que cette activité a été organisée dans le cadre de la journée de la femme qui est célébrée au mois de mars. Intégrer les sujets dentistes dans l'ordre des médecins du Burundi, rendre obligatoire un stage probatoire, exiger à tout médecin un stage et ou en cours de perfectionnement de 6 à 12 mois avant l'obtention de l'autorisation de l'art exercé et rendre obligatoire l'obtention de l'exercice de licence et d'exercice annuel sur les innovations du projet de décret portant révision du décret numéro 100/187 du 4 juillet 1974 portant création et organisation de l'ordre des médecins du Burundi. Affirmation de Jérôme Niyonzima, secrétaire général et porte-parole du gouvernement lors de la présentation des rapports des conseils des ministres tenus au cours de la semaine écoulée. Jérôme Niyonzima fait savoir que l'ordre des médecins est régi par un texte vieux de 50 ans, alors que le régime juridique régissant la gouvernance a beaucoup évolué, raison pour laquelle on a apporté ces innovations pour combler le vide juridique et ethnique afin de corriger les lacunes observées. Niyonzima précise que l'ordre des médecins du Burundi a pour objet de protéger le public en général et les membres de l'ordre en particulier de toute action ou omission de nature de mettre la vie de la population en danger, contrôler la compétence et l'intégrité de ses membres, surveiller et réglementer l'exercice de profession, développer la profession et contrôler l'exercice illégal
de la profession et l'usurpation des titres. Sport, avant de boucler ce bulletin d'information, l'équipe nationale de football Seigneur Ntamba Murugamba a continué ses séances d'entraînement en vue de se préparer pour le dernier match qui se situe dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Ce match va l'opposer contre les Seychelles mardi 25 courant. Du côté filles, dans le championnat dénommé Limited Women's League, on était à la 12e journée. Top Girls Academy a battu Maïka par 3-1. Inyang s'est incliné devant Arena Stars par 2-1. Bon Avenir et la Colombie ont fait un but partout. Bouja Queens a battu Kazosa Keza par 2-0 et Inoual Kazi a donné les sauts à PVP Bouyenz à le battre par 3-0. Dans le même championnat, les matchs comptant pour la deuxième division étaient à la 6e journée. Ubuntu Women a donné les sons à Aigle Noir à le battant par 4-0. Abeza FC a battu Kirundo Queens par 2-0. Smart Queens s'est incliné devant Cesarano FC en se faisant battre par 4-1. Gitega FC et Étoile du Matin ont fait un score nul et vierge 2-0 but partout. Et le Lyon FC a battu Panther Village Queens par 3-2. Dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 Zone Afrique, les matchs ont continué ce dimanche. Les Swatini et Île Maurice ont fait un match de parité de 3 buts partout. Et le Gabon a battu le Kenya par 2-1. Dans les mêmes éliminatoires, les matchs sont à l'affiche ce mardi. La Côte d'Ivoire. La Tunisie jouera contre la Malaisie. L'Éthiopie sera en lice contre le Djibouti. Le Madagascar contre le Guinée-Bissau. Et la Guinée-Bissau contre le Burkina Faso. En Europe, les matchs comptant pour la Ligue des Nations ont continué ce dimanche. Le Portugal a écrasé le Danemark par 5-2. La France a battu la Croatie par 2-0 et l'Espagne a battu les Pays-Bas sur 5 tirs au but contre 4. L'Allemagne et l'Italie ont fait 3 buts partout. Chers auditeurs de la radio CDO Akazina Kazi, c'est par ici que nous mettons point final à ce petit d'information. Merci à vous tous d'avoir suivi. Merci à l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à le réaliser. Je vous prie de rester branchés aux ondes de la radio CDO Akazina Kazi. À la prochaine. Radio irashitse ni radio CDO Akazina Kazi iradio mwari munyotewe mwifuje kuva kera. Radio CDO Akazina Kazi la voix du développement mudusanga ku murongo wa megahertz 105 n'ibicindwi tugasamiranira mu gihugu cy'u Burundi. Turaje tuzanye kabije kadasanzwe ko kubafasha ingene mwirukana ubukene mu kwiteterambere ridakubira kandi rirama. Radio CDO Akazina Kazi niyo radio igiye kubashikiriza ibiganiro by'akanovera kandi bibigi Burumbire Radio CDO Akazina radio yacu. Karibuni wapenzi wasikilizaji wa Radio CDO Akazina Kazi. Huu ni muda wa kufuata muhtasari wa habari tulizoandalia. Ni mtangazaji Nicole Duayo, kwa upande wa mitambo Even Fasha. Radio CDO Akazina Kazi. Vilo 200 vya mchele, mifuko 6 ya mbolea na majembe 25 ndio msaada uliotolewa kwa shirika Mukenyezi Nkingi y'Urugo la kijiji cha Kinama. Tuwajulishe kuwa msaada huo ulitolewa na shirika la watangazaji FGO kwa kifupi Jumamosi tarehe 22 Machi mwaka 2025 kwa lengo la kuunga mkono shirika Mukenyezi Nkingi y'Urugo kwa kazi zao nzuri. Shirika hilo linaundwa na kina mama 25 kama jinsi alivyofahamisha Adela Iradukunda, kiongozi mkuu wa shirika hilo, na kazi wanazofanya ni pamoja na kusaidia maskini wa eneo hilo, na lina miaka 12 likifanya kazi na tayari wamefanya yasiokuwa machache katika kusaidia maskini hao, ikiwemo kuwanunulia watoto vifaa vya shule, kulipia wasiokuwa wachache pesa za hospitali na kusaidia kila mwenye shida, kwa sababu wana ofisi wanamofanyia shughuli. Ili waweze kutoa msaada huo, Adela Irankunda alijulisha kuwa wanapanda mpunga tarafani Muzinda na wanafuga sungura. Pia alisema kuwa ikiwa wakiungwa mkono wanaweza kufanya miradi mingine. Na Francine ndio Kubgayo, kiongozi wa shirika AFGO, aliwapongeza kina mama hao katika kazi zao nzuri za kuendeleza jamii
na kufahamisha kwamba walipendelea waunge mkono katika kazi zao za kilimo walizochangamkia. Na Astanio Kwizera, mkuu wa kijiji cha Kinama, aliheshimisha sherehe hizo ili angalau aweze kuunga mkono kina mama hao. Pia alishuhudia kuwa shirika Mukenyezi Nkingi y'Urugo linafanya kazi nzuri katika kuunga mkono masikini na kujulisha kwamba kuna muda huwa linasaidiana na viongozi wa serikali katika utendaji wa kazi hizo. Na tuwafahamishe kuwa kazi hizo ziliandaliwa kwa lengo la kusherekea kwa pamoja sikukuu ya kina mama inayosherekewa kila mwezi Machi. Kufanya mazoezi ili daktari athibitishe kuwa na uzoefu, kuamuru kila daktari aliyesoma nje ya nchi kufanya mazoezi kwanza kwa muda wa miezi kati ya 6 na 12 ili aweze kutoa matibabu kila mwaka ni baadhi ya mipango mipya, ambapo mpango huo ni sheria namba 100 kistari 187 tarehe 4 Juni mwaka 1974 lililoshughulika kuandaa shirika la madaktari nchini Burundi. Haya yalitangazwa na Jerome Niyonzima, msemaji wa serikali ambaye pia ni katibu, ni wakati alipokuwa anatoa ripoti ya mambo yaliyoigwa katika baraza la mawaziri lililofanyika wiki iliyopita. Jerome Niyonzima alifahamisha kuwa hayo yaliwekwa kutokana na kuwa kuna baadhi ya sheria zinazohitaji kukosolewa kwa lengo la kuondoa baadhi ya makosa ambayo yapo katika sheria kwenye sekta ya afya, kwa sababu sheria inayolenga madaktari ina miaka 50 pindi sheria za nchi zilikuwa zikisonga mbele. Jerome Niyonzima alijulisha kwamba shirika la madaktari linashughulika na ulinzi wa raia kwa ujumla, hasa kwa kile chote kinachoweza kuleta matatizo katika afya yao, iwe katika kuchunguza elimu na maadili ya shirika hilo, kufuatilia kwa karibu namna kazi hiyo inavyofanywa, kufuatilia kwa karibu namna kazi hiyo inavyoendelea, kufuatilia tabia za madaktari kazini, kuendeleza mbele sekta ya afya na kufuatilia kwa karibu kuwa hakuna wanaotibu kinyume na sheria. Kwa upande wa michezo, timu ya taifa inamba inaendelea na mazoezi kwa lengo la kujiandalia mechi ya mwisho ya kutafuta tiketi ya kombe la dunia mwaka 2026 na mechi na hii tarehe 25 Machi mwaka 2025 3 usiku. Tuwajulishe kuwa nchi ya Burundi itakutana na nchi ya na katika mashindano ya Limitele Women's League nchini Burundi wamefikia wiki ya 12 ambapo Top Girls Academy ilishinda Maika mabao 3-1. Arena Star ilishinda Inyange FC mabao 2-1. Bonavenir na La Colombe zilienda sawa bao 1-1. Buja Queens ilishinda Kazoza Keza mabao 2-0. Intwari Kazi ilishinda PVP Buyenzi mabao 3-0. Na katika mashindano ya daraja la pili kwa upande wa wanawake wamefikia wiki ya 6 na Bunu Women ilishinda Aigle Noir mabao 4-0. Abeza FC ilishinda Kirundo Queens mabao 2-0. Sezerano FC ilishinda Smart Queens mabao 4-1. Gitega FC na Etoile du Matin zilienda sawa 0-0. Le Lion ilishinda Panta Village Queens mabao 3-2. Na barani Afrika Jumapili hii kulichezwa mechi 2 kwa ajili ya kutafuta tiketi ya kombe la dunia mwaka 2026 na Eswatini ilienda sawa na Maurice mabao 3-3. Gabon ilishinda Kenya mabao 2-1. Na mechi zingine zinatarajiwa Jumanne hii ambapo Ivory Coast itakutana na Gambia, Tunisia itakutana na Malawi, Ethiopia itashambuliana na Djibouti, Madagascar itakutana na Ghana na Guinea Bissau itakutana na Burkina Faso. Barani Ulaya kulichezwa mechi katika mashindano ya Ligue des Nations na Ureno ulishinda Danish mabao 5-2. Ufaransa ulishinda Croatia mabao 2-0. Uspania na Uholanzi zilienda sawa mabao 3-3 na kupitia magoli ya penalti Uspania ulishinda Uholanzi mabao 5-4 na hatimaye Ujerumani ulienda sawa na Utaliano mabao 3-3. Wapenzi wasikilizaji wa Radio Sedoa Kazi na Kazi, huu ni mwisho wa muhtasari wa habari tulizoandalia. Nimshukuru kila aliyenitega sikio, nimshukuru fundi mitambo Even Mfasha. Mlikuwa pamoja na mtangazaji Nikunduwayo. Kwaherini.